w'Imana yacu tuzagushima ibihe byose Mana yacu tuzahora tuguhimba. Turashaka kubigirana n'amashi yacu gusa. Turashaka kukomereza amashi yawe gusa. Komereza amashi yawe himbaza Imana. Natabariwe amarira nazanye ntabwo ariyo natahanye kubirenge byawe niho natabariwe
tukoma amashyi. dufite umunezero udasanzwe kubona Imana yatwimviriye ko katurungikira umuvyeyi wacu, katurungikira abubahwa batandukanye hano, katurungikira ishengero ryaje riva ku cicaro gikuru. Tubanze dushimira Imana, mumfashe mu gukenguruka tukomera amashimwe cyane. Ashimwe Yesu ahabwe icubahiro. Twaratumiye aho tuwumviye inkuru nziza ku muvyeyi wacu azodutwendera. Twaratumiye abubahwa baturongoye muri no komine, nyakubahwa musitanteri atwara komine nziza ya Gihanga. Mbere yuko twakira abandi bose mu cyubahiro ciwe Imana yamuteye, twagomba guhera kuri we. Mutwakire kandi mutwakirira abubahwa batandukanye, harimwo kumbure. Murakoze. Mbere ya byose twagomba tubanze dushimira Imana kubona yaduteye iteka, maze twadukoraniye hano, tukaba twatewe iteka kandi na nyakubahwa umwungere mukuru w'ishengero ry'Urutare mabuntu. Nubwa mbere atugende hano Igihanga, sivyo gayemo? Nubwa mbere ariko so bwa nyuma. Mumpera amashimeshe cyane. Ni intango. Kuvyukuri turabakengurukiye nyakwa muvyeyi mwigoye mugashika kuri no muhingamo kaza kudutera iteka hano. Abene gihugu hano bari babanyotewe cyane, n'ishengero ryose ryari banyotewe. Kumbure nuko nyakwa Pasteur yagarukirije kuri imitumba ibiri gusa, nahandi yambwira ati mpamagarira n'abandi bari kuza ari benshi cyane kwitorera imigisha y'Imana. Rero mukobera amashime Imana menshi cyane. Amashi rero turabahaye ikaze muvyeyi muranigwe, mwanya wose munza kumara hano, abatumire bahire shengero ry'Imana mwese turabakiriye hano muri komine yacu ya Gihanga. Amahoro n'umutekano ni byose, mushaka muza gukesha nejo muze musubire mubandanye kugira ngo tubandanye twitorera imigisha. Rero muze kugubwa neza, mwanya wose muza kumara hano. Nta majambo menshi noshikiriza atari kugaragaza gusa akanyamuneza. Hasigaye Imana ihezagire rino shengero, na cyane cyane banaye tuzigamira umuvyeyi wacu yatugendeye. Murakoze, Imana ishimwe. Biraryoshe rero kugira ngo ducunguze umwanya umwete mu ntunge umumu wese mu byubahiro byiwe Imana yamuhaye, no hava nihenda. Tubakire namwe mu byubahiro byanyu, Imana ibahezagire, mugubwe neza. Burya Imana yabatumiriye kugira ngo ibaganirire kandi baganirize. Aha rero turi ishengero ry'Urutare muri Gihanga, hariho ishengero ry'Urutare Igihungwe baje twababonye, ishengero ry'Urutare Iburinga baje twababonye, ishengero ry'Urutare ku Magirigiri. Ariko rero mu ntunge ubu no munsi kubera indinganizo nshasha, ku Magirigiri ntiyacitwa ku Magirigiri, bahita ku mutumba wa Cabiza. Hanyuma ahahora hitwa Igihungwe naho bahita ku Murama. Yesu ashimwe. Rero namwe bakozi b'Imana sanze dukorana ibikorwa by'Imana, Imana bahezagire. Twavuze ko turiko turanyarutsa, hanyuma Yesu ahabwe icubahiro. Canke muri Region West, karere k'Uburengero, umugere wacu regional nawe mu cubahiro ciwe twagomba tumuhe kaze kugira ngo aca twakirira umuvyeyi. Kumbure n'abakozi b'Imana sanze arongoye muri kano karere mu kumakira zikomera Imana amashimwe cyane. Kaze. Nagira nsabe ya korari yavuye muri Libre Methodiste mubanze muze mufashe kwakira umuvyeyi, musubiramwo bya bindi cyangwa mugira ibindi muga mubanze muze kabisa. Nyakubahwa cyane
mama buntu ukaba n'umwungere mukuru mu ishengero ry'Urutare, nyakubahwa urongoye ikomine nziza ya Gihanga, banyakubahwa mwese mu byubahiro byanyu, simpave nihenda mbaye wa wundi, turabahaye mwiriwe mu izina rya Yesu. Kuri dutewe iteka, turanezerewe cyane kuba turonse ibihe byiza nk'uko umuririmbyi yarabitubariye. Mana ishimwe. Hanyuma tugiriwe neza n'Imana. Bwana sifiwe. Nari gukomera amashi Imana 100, none mbonye ndio ntwara umwanya munini. Nari kuyakoma ndayaharura nkayakwiza 100, ariko nzogaruka kuyakoma ntacu. Imana ishimwe cyane. Tutarakira mama buntu, twagomba twakire Pasteur Isaac. Uko biri kose runo rugendo arafise icaruzi ko atwakirire barya abantu bahagurutse gusa, iyo tugira umwanya umwe wese ariko turamutse akivuga, ariko ntibikunda. Rero dusimbira hano uramutse aba bantu wongere ugira icyo uvuze kuri runo rugendo guno munsi. Haleluya! Dukomera amashimeshi Imana yacu. Tudatevye babivuze, ku mazina nitwa Isaac Mbonimpa, ndumwe mu Pasteur wo ku cicaro gikuru i Bujumbura. Tudatevye nagomba ndabereke abantu twagendanye, delegation twazananye, umwungere mukuru bamwakiriye n'abandi bubaho babakiriye, ariko nsabe abandi twagendanye bavuye mu ishengero mu byaguruke aho muri, muramutse ishengero gutya anya ribabone. Imana ibaheze. Mubakira abanyagihanga, mubakomera amashi, anibo bantu twagendanye, Imana ibahezage. Imana ibahe umugisha. Muraduteye iteka, muratubatse, muradumenyekanye muri V6 ko Imana ifise abantu. Haleluya. Mwakoze kandi mwakoze kwiyumvira kino ciyumviro cyo kuza kuramukanya hano hantu muri village ya 6. Imana nishimwe. Hanyuma rero igihe twumva yuko muzoza, natwe twifuje kuza gusanganira umwubahwa umwungere mukuru arongoye abapastori bose. Nagira nsaba abapastori bose bo mu karere k'uburengero muze muriruka nk'abasirikare ba Kristo. Abapastori barongoye amashengero bose bashoboye kuboneka muze hano. Rero nyakubahwa mama buntu, aho twumviye yuko muzoza kuramukanya hano muri village ya 6, abarongozi bose barongoye amashengero mu karere k'uburengero twagize inyota n'umutwaro wo kuza kubasanganira. Rero nitwe twabonetse kugira ngo tuze kubaha ikaze hamwe n'abandi bose b'abanyeshengero baje, turabakiriye muri V6 mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Byo nari kuvuga nyakubahwa mustanteri yabimvugiye, yavuze ati ryo bari rya mbere, ariko yashimiye Imana ko atari rya nyuma. Kandi jewe ndiko mvugira akarere kose k'uburengero, iyo mugendeye ahantu hamwe muwamuteye iteka akarere kose. Nukuvuga ngo Cibitoke yatewe iteka, Bujumbura yatewe iteka, na Bubanza yatewe iteka. Nimwashaka nimukomera amashimana cyane kubwiza. Amen. Nari kugenda ndavuga nti nguyu nzoro mu mwanya wo kuba president hanyuma, ariko aba nibo babonetse kuza kubasanganira. Imana ishimwe. Rero kubera amasaha yarahiye gukizwa aguma agenda, turagomba mu cubahiro canyu muze muramutse rino shengero riri hano mbere, mudutekerere n'agakemanyi mwaje mutuzaniye. Imana ibahezagire. Tubanze dusome hanyuma
tubone gufata ibyicaro umurongo mutoya w'urufatiro Matayo 25 umurongo wa 40 haravuga ngo umwami nawe azobishura ati ndababwira ukuri ko mwabigiriye umwe muri aba bene data bari hanyuma y'abandi ni jewe mwabigiriye. Reka mbanze ndabaramutse mu izina rya Yesu tudugije ibiganza duha Imana icyubahiro data wa twese. Haleluya haleluya. Yesu ni mwiza cyane yatugiriye neza. Nuko rero reka dusangire aya majambo y'Imana. Iri jambo ryoshye rivuga ngo niwe tubikorera, niwe tubikorera. Abaririmbyi ati niwe tubikorera. Abaririmbyi oya mubikorera umwungere. Ego kuba kugira munezereza abavyeyi. Abaririmbyi, abungere, abavuga butumwa, abasenzi, nanje niwe ndabikorera. Haleluya haleluya. Nyene twaje hano muri iyi ntumbero yo gushimangira canke guhagarara mu inkingi y'ubufatanye, inkingi yo gukorera hamwe, ariko kandi harimo n'inkingi yo gutanga. Harimo n'inkingi yo gutanga nayo nyene irimo. Ni inkingi zitatu zose zifatanije hamwe. Yesu ashimwe. Haleluya. Ni muri iyo ntumbero turi hano. Twaje tugemuye, ariko kandi twaje tugemuye n'ijambo. Cyane cyane ndasavye iri jambo murishire ku mutima. Ibyo bindi bagemuye birahera. Ibyo bindi bagemuye ni birahera nyene n'ivy'umwanya mutoya. Ariko ijambo Yesaya niwe yabivuze, arabivuga neza. Usomye mu gice cya 40 umurongo wa 6 gushika ku 8 aravuga neza ngo abafise umubiri bose ni byatsi gusa, ni nk'amashugwe ari ku misozi akabirana mu mwanya mutoya. Ibyatsi biruma n'aya mashugwe agakabirana. Murazi ko amashugwe asa neza ariko agira ubwiza bw'umwanya muto. Na twebwe tugira ubwiza bw'umwanya muto. Ariko ijambo ry'Uhoraho usomye ku murongo w'8 aravuga ngo rizokwamaho ibihe bidashira. Haleluya. Nico gituma rero nashaka uyu mwanya muto mu ntega amatwi kugira ngo musigaranire ijambo rizohoraho. Nayo vya bindi vyovyo birashobora guhera mu mwanya mutoya. Yesu ashimwe. Navuze ngo niwe tubikorera. Dusomye muri iki gice cyose cya 25 aho iri jambo turisoma. Usomye muri kino gice yari migani Yesu ari karaca. Usomye neza mu gice cyose haravuga ko dukwiye kubaho twiteguriye neza ukugaruka k'umwami wacu. Mu bisanzwe usomye iyi migani yose itatu iravuga ihimiriza canke ikeburira abantu kubaho biteguriye canke inyifato ikwiriye mu kwitegurira ukugaruka k'umwami wacu Yesu Kristo. Haleluya. Usomye ku murongo wa mbere igice cya mbere cy'umugani gushika ku murongo wa mbere gushika ku wa 2013 haravuga umugani w'inkumi 10. Igituma ndabisubiyemwo nasanze bijana. Ndiko ndayasoma ya majambo nasanze bijana. Nico gituma nibaza ko nawe Yesu yabikurikiranije iyi migani. Haravuga inkumi 10 n'amatara yazo. Mu bisanzwe aka gace kavuga ubuzima bwawe bw'imhemu. Ico nakuyeho nyamukuru, ubuzima bwawe bw'imhemu urabujejwe. Niwe ubujejwe, si uwundi abujejwe, ariko niwe ubujejwe.
kandi ubuzima bw'imwemu nibwo uzotuma tugira iherezo ryiza. Si ubuzima tubayeho dutunze canke dukenye, si ubuzima tubayeho dufise amafaranga canke tutayafise. Oya, ubuzima buzotuma tugira iherezo ryiza, kuko gutunga ukazoheza nabi biragahera, umuntu yopfuma kena agaheza neza. Ubuzima rero bw'imwemu nibwo buzotuma tugira iherezo ryiza. Rero urabujejwe bw'iwawe, nanje ubw'iwanje ndabujejwe. Hanyuma mu rugendo tukagenda duhanurana, twibutsanya, twigishanya. Haleluya. Ahandi ubwawe ni ubujejwe. Aba bakobwa 10, izi nkumi 10, harimwo 5 ngo b'abanyabwenge n'abandi b'ibijuju. 5 ngo babaye abanyabwenge kubera ngo batwaye amatara, bagatwara n'amavuta ku ruhande. Amatara bayatwaye arimwo amavuta, ariko bariyumvira bati amavuta yohava kama, batwara n'amavuta ku ruhande, kuko bari bazi ko bagiye kurorera umukwe, batazi isaha, batazi iminota ashikirako, batwara n'amavuta ku ruhande. Ibijuju navyo ngo vyagiye vyehera n'amatara yaka, ariko ntibatwara amavuta ku ruhande. Nibiyumviriye ngo umukwe ashobora guteba, ivyo navyo bigeze biyumvira, baratwara. Hanyuma bo baragenda bose hamwe, kandi bose bari bambaye impuzu z'ubukwe, bose bari bambaye impuzu z'ubukwe, kandi bafise n'amatara. Amatara reka mfate ko aragakiza. Bose nukuvuga ngo bari barakijijwe, bari barakijijwe abacumi, ariko bamwe bakizwanya ubujuju, abandi bakizwanya ubwenge. Yesu ashimwe. Hanyuma baje gusanganira umukwe arateba, atevye bose hamwe, abanyabwenge ibijuju batangura guhunyiza. Aha twese muri inosi, abari abanyabwenge, abijuju, abatunzi, abakene, hari ikintu kitugonda twese, itiro. Nta muntu aba hadasinzira, baratinda barasinzira. Mugabo jewe iyo nsomye aya majambo nama nkogwa ku mutima, ukuntu naho tutaryama tumeze cyo kimwe. Hariho abasinzirana ubwenge n'abandi basinzirana ubujuju. Icoma tugiye kuryama, mugabo tukaryama dufise ubwenge. Mu yandi majambo baryamye bazi ngo turafise amavuta ku ruhande, babanyabwenge. Wa mukwerera arateba, barasinzira. Hanyuma sinzi ukuntu bagiye bumva bakomeje bavugije akamo nyene hamwe umukwe ashitse, baravuza akamo, bose barazanzamuka, bava mwitiro baza gucana amatara. Bamwe bacanye basanga yazimye kera, basanga amavuta yaheze kera. Abandi bagiye gucana basanga yaheze, ariko bari bafise ayo ku ruhande bashiramwo amatara yabaraka. Yesu ashimwe. Hanyuma bya bijuju baza gusaba abanyabwenge, nimuduheko. Oya, agakiza kawe ni wowe utegerezwa kukabera amaso. Ubuzima bwawe bw'imwemu, imwemu yera ari muri wewe. Bamaso ucunge ko ari karakora muri wewe, ucunge ko umuha ikibanza agakora igikorwa yategerezwa gukora. Ubuzima bwawe bw'imwemu buteramire wewe nyene, buteramire. Naho usinzira uzi ngo mu mwemu mpagaze neza. Niwavyuka uvyuka ushima Imana ko wumva bimeze neza. Haleluya. Bya bijuju rero barirukanga kugura. Hanyuma bagiye kugura basanga umukwe yajanye n'abanyabwenge, yajanye n'abamatara yabo yaka, yajanye n'ababandi biteguye, babandi agakiza bahagaze neza, babandi bimeze neza, bagumye bagavye, kuko batari bazi umunsi n'isaha, batari bazi igihe umukwe ashikira. Yesu ashimwe. Uwo wari umugani wa mbere yabaciriye ko bakwiye kwama bagavye, bame bagavye, kuko nibaza umunsi n'isaha. Mwamwe mwiteguye. Natwe rero uyu mugani uraturaba kuri uno munsi, twame tugavye, kuko nituzi umunsi canke isaha. Umugani ugira kabiri ni umugani wo kuva ku murongo wa 14 gushika ku murongo wa 30. Uyu mugani nawo uvuga ku bakozi 3 babikijwe itaranto. Bamaze kubitswa itaranto, shebuja ngo yaragiye mu mahanga, mu gihugu cya kure.
arabaha umwe wese itaranto. Uwa mbere amuha 5, uwa kabiri amuha 2, uwa nyuma amuha 1. Bibiri iravuga ngo umwe wese yamuhaye uko ashoboye. Burya itaranto zikurimwo ni ukuvuga ngo ingabire zikurimwo Imana yaguhaye bivanye n'uko ushoboye. Hari abantu usanga bafise ingabire zirenga imwe, agashobora gukora iki kandi akagikora neza, nika akagikora neza, nika akagikora neza, ugasanga izo ngabire ziriko zibakoreramwo, abo bantu bakabikimaza ivy'ukuri iyo bakoresheje izo ngabire. Hanyuma yarababwiye ijambo, arababwira yuko azogaruka gusuzuma ivyo yababikije. Nagira ndakubwire ngo natwe turabakozi yasigiye itaranto, uwadusigiye itaranto n'umwami Yesu. Nagira ndakubwire ngo yaraduze. Usomye hariya mu byakozwe n'intumwa haravuga ngo uko yagiye niko azogaruka, kandi yavuze ko azogaruka kutujana kugira ngo ahari tuhabane nawe. Ariko niyagaruka kutujana, nagira ndababwire ngo azotubaza ibyo yadusigiye. Burya yaradusigiye ingabire, hari ingabire yasize muri twebwe, hari ibikorwa yaduhaye dukora. Mbega uyu munsi uriko urakora ibyo wategerezwa gukora? Mbega izi ngabire uriko urazikoresha ibyo wategerezwa kuzikoresha? Erega zikoreshe kuko niwe tubikorera. Niwe akoresha izo ngabire, uzikoreshe unezerewe, uzikore n'umwete, umenya ngo niwe tubikorera. Haleluya. Nucika intege canke ngo widodombe canke ngo wibaze ngo uri kukorera kanaka, ekaye burya niwe tubikorera. Ivyo yagusizemwo ubikoreshe neza nkaho ari uri kurabikorera, kandi n'ukuri niwe dukorera. Yesu ashimwe, kuko ni nawe azoduhemba, sivyo? Ni nawe azoduhemba nk'uko yahemvye aba bakozi 3. Erega garutse yarabahemvye, igihe kirekire giheze yaragarutse, kandi ntibari bazi igihe azogarukira. Ico nakundiye aba bantu bo muri uyu mugani yaciye, yavuze ngo uwa 5 acatangura kuzicuruza. Nibatubwira ngo yaciye ngo haheze iminsi ngo aratangura kuzicuruza, oya, acatangura kuzicuruza. Yesu ashimwe. Hanyuma ngo zunguka izindi 5, n'uwa 2 nawe nyene acatangura kuzicuruza, zunguka izindi 2. Uwimwe nawe ati uyu muntu ngo aragiye, ngo azogaruka gusuzuma, njyaho ncoke, hanyuma ngo azogaruka kuraba ivyo araba. Aca aragenda arayihamba, amaze guhamba nyene aritekanira, ariko abandi bariko barakora. Ndakubwire, haleluya, turi kumwe. Nagira ndakubwire, ntucike intege, ndagusabye. Jewe ndibuka ngikizwa, nanje natahura umengo hagati aho nubwo nakijijwe, irifo ko umwungere wanje abona ko nakoze. Ndashima Imana ko ntabimazemwe akanya kanini, aho naringikizwa abone ko naje. Oya, nagira ndababwire ngo niwe tubikorera. Tangura ucuruze utaravye, hari ingabire yagushizemwo vy'ukuri, kandi burya ingabire ziri muri wewe n'ubutunzi ubitse ugendana, kandi izo ngabire kuzicuruza twebwe ni ku neza y'abandi, kuko murabizi ko atawiga ivyamwa. Curuza, korera abandi, burya ingabire yaziduhaye ku neza y'abandi, kugira ngo abandi bamererwe neza. Nkore umererwe neza, nawe ukore mererwe neza. Ivyo yanshizemwo ndabikoreshe, nawe wakire, nawe ucukora. Nibi nyene mubona abaririmbyi bararirimba indirimbo tudashoboye Teresifu. Eka ntavyo woshobora, eka ntavyo woshobora. Ngo 2 3 nyene ngo bandanye ishwi. Jewe byarantaye kuwa amazi, byarase naherutse nihemuka nayo nyene. N'uyu munsi umbwiye ngo ndayitere, wapi. Hajya rero mwe mutabizi, nagiye gusanga nariko ndita mu byo ntagezwemo.
maze kubitahura nca ndabiheba ndavuga ntibanyenevyo nibabikore hanyuma tuzokorana bakore nanje nkore twuzuzanye. Haleluya. Abasenzi bakore twuzuzanye. Yesu ashimwe. Abashashe hano bakoze twuzuzanye. Haleluya. Abatanga waruzi ko hari n'abafise ingabire yo gutanga atakindi kintu ashoboye mu nzu y'Imana, ariko mugabo mu mutimiwe esicompa ukaba udafise igikorwa, basi ukaba ufise iyo ngabire yo gutanga, basi tukarya amahera yawe basi turya amahera yawe, basi nimba udafise igikorwa zana ivyo binoti, zana ivyo binoti tubikoreshe, zana ayo mafaranga tuyakoreshe, twubake inzu z'Imana, tugura intebe, tugura ivyuma, dukora ibikorwa byose dushobora gukora. Erega nawe uzoba ukoze igikorwa cyawe, kandi niyaza gusuzuma azovuga ati ngwino muntu wanje mwiza, ngwino waratanze amahera mu gihe gikwiriye, abantu baramererwa neza, waragaburiye abashonje, warambitse abagenda gusa. Yesu ashimwe. Haleluya. Umwe wese uko yahawe abihagararemo. Nagiye kuvyiyumvira zanga umwe wese ahagaze mu mwanya wiwe muca ashoboye, ndababwije ukuri twobikora neza, twobikora neza atawunebwe, umwe wese akaja mu kibanza ciwe atawugonga uwundi, tuzobikora neza mu izina rya Yesu. Haleluya. Wa muntu yatsitse ingabire yo, mbega vyagenze gute? Baramuhemvye? Oya. Uwacuruje zimwe zitana kunguka niwe yahawe kuganza cyangwa uburongozi bw'ibindi bisagara 10. Nene zari zibaye 10. Yesu ashimwe. Erega akibasigira ntiyari yasize ababwiye ngo nzobahemba. Tweho nuko burya tunabisoma mu ijambo ry'Imana. Erega mu ijambo ry'Imana birimwo yuko hari igihe tuzohembwa, hari ibitsibo bibikiwe abazosozera urugendo amahoro, bakoze ibikorwa bitandukanye mu kuri no mu kugororoka. Hari ivyo babikiwe, ababo yarabasigiye ababwira ati curuza, nzogaruka gusuzuma. Mugabo ntibari bazi yuko nibacuruza neza azoca baha kuganza ibisagara 10, abandi kuganza ekana vyo bari bazi, ariko agarutse yarabahembye. Nawe ntiwihende, ntusamare, ntiwanjanjwe, burya tuzohembwa, duhemberwe ibikorwa twakoze. Haleluya. Haleluya. Aha rero muri uyu mugani wa kabiri harimo akamaro ko gukoresha neza ivy'Imana yaduhaye. Muri rusangi nico kintu nakuyemwo, akamaro ko gukoresha neza ivy'Imana yaduhaye, tubikoreshe neza, ari izo ngabire zo mu buryo butandukanye. Usomye uyu mugani wa gatatu ni urimwo rya jambo ryacu kuva ku 31 gushika hariya ku 46 aravuga neza ukuntu aravuga neza ukuntu Segaba yuko wa mwana w'umuntu yavuga ko azogaruka kutujana, hari igihe azoza ari mu bwiza bwiwe, ari mu bwiza bwiwe, apana kumwe yaduga. Oya, azogaruka ari mu bwiza bwiwe, ari kumwe ngo n'abamarayika. Hanyuma ngo amahanga yose ukwari azokoranirizwa imbere yiwe, amahanga yose azokoranirizwa imbere yiwe. Amaze gukoranirizwa imbere yiwe ngo bizoca biba ngo nk'umwungere arobanura intama mu mpene, ngo acafata intama azishira iburu, usigara baramwemangira, nabemeye gusigara baramukorera, azorobanura. Nimuhave mwibaza ngo tuzogenda uruvange. Oya, nituzoguma turi kivange hano mwisi, turi kivange. Yesu niwe yavuze ngo bireke bikurane. Hano mwisi turi mu gihe cya bireke bikurane, bireke bikurane ugwafu, bikurane n'uburo, ariko yaravuze ngo mwigenya ngo bizotandukanywa, ugwafu barurandure ngo bagwegeranye imikama baje guturira, hanyuma uburo nabwo babwegeranirize mu bigega. Haleluya.
rero urwamfu ni babandi bacivangatiranya basa bari mu isi ariko bagasa n'isi bagakora ibyo mu isi, ariko uburo nabwo ni za ntama aribo abakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo. Rero ngo batse kubakoraniriza hamwe, urumva ko azorobanura bamwe abashira iburyo abandi abashira ibubamfu, ngo acabwira za ntama bamwe yashira iburyo ababwire ngo nimuze havuga neza, nimuze abo data yahezagiye muraga ubwami mwateguriwe kuva isi itararemwa. Hanyuma bace urumva nimuze, urumva bazoba baryohewe banezerwe ko bahamagaye. Mugabo acabandanya ati rero mwebwe muzi n'amakuru mugiye kuraga ubwami mwateguriwe. Nari nshonje murangaburira, nari nyotewe mumpa icyo kunywa mumara inyota, nagenda gusa muranyambika, nari ingenzi mumpa indaro, nari mu munyororo muza kundaba, nari ngwaye murangemurira muza kuraba ukomeze. Haleluya, haleluya. Nabo ngo bakanguke bati mwami, haha jewe umwe wese jewe ngira bariko barabana jewe namaca nihiga icapa barabana jewe nakubonye ryariga Yesu ushonje, nakubonye ryari ugenda gusayika, je numva ivyo aje babwira terega rya jambo rero twasomwa, erega ko mwabigiriye abo bari hanyuma y'abandi, nukuvuga abo bari babikeneye, abari hanyuma y'abandi sukuvuga ubwana butoya, no nukuvuga wa wundi yarabikeneye. Urumva uri hanyuma y'abandi ni wa undi akeneye ivyo kwambara, arashonje aranyotewe, yabuze uwo mugwaza aragwaye. Yesu ashimwe. Haleluya, haleluya. Abari hanyuma y'abandi nibo nariko ndavuga, naba nyene yari karavuga bari bakeneye kwambikwa, bari bakeneye ivyo kurya, bari bakeneye ivyo kunywa, bari mu munyororo batagira ikibaraba, bari bagwaye batagira ikibagemurira, batagira n'ubagarukirako. Nimba hari abantu baba bari fragile canke baba bafise umutima woroshe, nabo baba bari mu bihe bakeneye umuntu. Rero nimba iki gikorwa wamugikora umenye ngo iri jambo niwe uzoribwirwa, ariko ntubikore ubivanga n'ingeso mbi, kuko hariho gukora ibikorwa kubera ibintu biri muri wewe, kubera ibintu nyene biri muri wewe, gutanga mwakuzi wanyu batanga, mwakuzi wanyu bagaburira abashonje. Ari umuntu arashobora kugabura, ariko ni ukubikora bivanze n'ingeso nziza. Tubikore bivanze no kugororoka, tubikore bivanze no kwirinda icyaha. Ibi nitwabikora tumenye ko tuzoba muri aba bazobwirwa ngo nimuze abo data yahezagiye, nimuze mwebwe rega nari nshonje murangaburira, nimuze muraga ubwami, ubwo nari nyotewe mumara inyota, nari mu munyororo murazana bijya bindi byose yavuze. Haleluya. Hanyuma rero aka kajambo yababwiye niko kadushikanye hano ngo niwe tubikorera. Bariko baribaza ngo mbega twabikoze ryari, mbega twabikoze gute, byage je navyo nibuka, ariko bidukora wome ngo ni bito, burya bidukora, burya izi ministere ibi bikorwa dukora byo kuja habona, nimuhave mwibaza ngo ntibirimwo ubanje bikomeye. Ibi dukora byo kujaha imbere, ibi dukora muririmba abantu babashima atakajwi kiwe, yo yaduteresheje neza, mbere bakagukora no mu ntoke bakaguha kanoti. Ibi dukora si cyane, ibi hari igihe abamo danje yo gusanga umuntu yatewe n'ubwibone, ukaza usanga ubwo bwibone butumye atazohemberwa ibyo yakoze.
ariko hariho bya bindi byo mwibanga byo mu bitaro utarinze gusezera umuntu n'umwe, harimo ibyo mwibanga bya hariya mu munyororo, uwo munsi ukavuga ngo najya kuraho n'ahata muntu wawe yobayo, ukagemura ukabashira kugira ngo baronke ibyo barya, wewe ugatwara utwishoboye kuronka. Bya bikorwa byo mwibanga byo gufata impuzu ukamushira umuntu wabonye abuze ibyo yambara, atari ukugenda uravuga ngo kajya gahuzu yambaye n'icyo nakamuhaye. Kuko hariho n'abashobora kubikora uko, akagenda agashira impuzu umuntu yegeranye yavuga ngo araberewe, agaca avuga ijya ntuzi ko ntiwahora mbona ndayambara, ijya n'icyo nayimuhaye. Vyonashika ugasanga umuntu arabivuze. Ndagusavye, ndakwinginze, ivyo bikorwa biraryoshe, murumva jewe aha niwe ubikorera, wewe ufashe ipfuvyi, niwe ubikorera Yesu. Wewe wamubishika ukagenda mu bitaro, niwe uba uri kurabikorera. Uzoza ugenda vy'ukuri utababaye, unezerewe, nkaho nyene uri kurabikorera Yesu. Burya Yesu ntituzomubona agenda haba namwe, nta Yesu tuzobona ariko aragenda na gatoya. Oya, ariko burya ikintu cyose dukora twari dukwiye kugikora nkaho ari Yesu nyene imbona nkubone turiko turagikorera. Wagenda kuraba umuntu ukagenda kumuraba nkaho ari Yesu ugiye kuraba, ugatwara umutima umukunze. Yesu ashimwe, haleluya. Wa musore w'umutunzi yabajije Yesu, amubaza ibwirizwa rikuru, ati ibwirizwa rikuru muri ayo yose ugumutubwira nirihe? Yesu aramwishura yuko ibwirizwa rikuru ari ugukunda Imana ukayikundisha umutima wawe wose, ubugingo bwawe bwose, inkomezi zawe zose n'ubwenge bwawe bwose, ngo ariko wongere ukunde mugenzawe nk'uko wikunda. Bashatse kwiyerekana rero yuko nyene ibintu ari akaze, ngo acaramubwira ngo none mugenzanje ninde? Mugenzanje ushatse kuvuga nde? Mugenzawe nagira ndakubwire ko ari urya shonje. Mugenzawe si wawundi muguma mutera inkuru mugira amatushe muhanahana udukado. Oya, mugenzawe ni wawundi ashonje, mugenzawe ni wawundi agenda gusa, mugenzawe ni wawundi abuze minervare, mugenzawe ni wawundi yabuze ikaye, mugenzawe nurya. Yesu ashimwe, nurya wo kwerekeza ku rukundo. Ahandi Yesu yarababwiye ngo niwagemurira uzi ko azokugemurira, ivyo ntacyo bizoba bimaze. Niwatumira mu rubanza uwuzi ko azogutumira nawe, cyangwa uwuzi ko naguterera, ivyo ntacyo bizoba bimaze. Ariko ikizokora ku mutima wa Yesu nuko ugemurira wa wundi utaziga ko hari ikintu azoguha, nuko uha minervare umwana atari n'uwawe, kuko uwawe abacu ni itegeko. Abacu ni itegeko kugira tubarihire minervare, abacu ni devoir y'umuvyeyi, ariko twe hari n'igihe tubikora, kandi tubikora jewe ndabikora ndababwira nterega reka ndabarere mwige namwe muzogaruka mu ndere, kuko ubimukorera uzi ngo azogaruka nawe akurere, nubwo hariho n'abatabikora. Ariko burya igikora ku mutima wa Yesu nukubikorera uri nyuma y'uwo mwana wawe, wa wundi. Apana wabandi n'abajya bo mu miryango biba naho nyene wategerezwa kubafasha nubwo nyene, ariko wa wundi utazi uwo mu muryango yovuga ngo tantine yaramfashije, tonto yaramfashije, reka nanje ndamufashe cyangwa mfashe umwana wiwe, ariko wa wundi utaziga ko hari icyo azogusubiza, umwe ari hanyuma y'abandi, abo nibo bo kwitwararika, uzoba uri kurabikorera Yesu. Yesu ashimwe cyane, haleluya. Niwe tubikorera, haleluya. Iyi migani yose rero burya yayibaciriye, ariko arabagabisha kugira ngo ntihagire umuntu asamara, kugira ngo azoheze nabi. Kubera aba bantu bose uwabitse yataranto mere kuri za nkumi 10 z'ibijuju barangije nabi,
baradodoye ntibugururiwe. Umwe yazika itaranto atakoresheje neza ivy'Imana yamuhaye, yarangije nabi, yavuze ngo nimumuterere mu muriro utazima. Aba bantu bagiye mu bubamfu bari mu kibanza c'impene. Aba bantu barangije nabi, baterewe mu muriro utazima. Yabaciriye imigani rero kugira ngo atugabishe tube maso. Natwe uyu mugoroba turiko turibukanya, gaba ivy'Imana yaguhaye uri kubikoresha gute? Kuko nta muntu numwe, mama hari igihe usanga turiko turitwaza jewe ndakenye, mugabo hari ivy'Imana yaguhaye ushobora gukora udakoresheje n'amahera, ugakoresha gutambuka ukagenda ukaraba umuntu kandi ukaba ukoze igikorwa gikomeye. Nta muntu numwe adashobora gushigikira muri ibi Yesu yavuze. Hariho icyo ushobora gukora, kuja kuraba urwaye, urashobora kugenda ukagenda atacu umushiriye, mugabo ukaraba uko ameze, hanyuma ukanamusengera ugataha. Waronse umuhwi ukamushira uwo muhumwe nazogaya kubera kandi na Yesu azoshima uwo muhumwe gusumba n'uwogenda amushira ibifaranga kubera ko umuye yatwaye kubisagutse. Rero umuntu wese muri twebwe abe maso, abe maso, ntidusamare ivyo ubutunzi Imana yadushizemwo, agakiza twahawe, itaranto twashizwemwo, tuzikoreshe neza, tubifashishe abagenzi bacu nabo bumvise ko atari babandi tugirira ama anniversaire canke dutumira mu oyaye, babandi bakeneye ubufasha nibo bagenzi bacu Yesu yari karavuga. Nuko rero ube maso ntusamare, na jewe mbe maso nsinsamare, kugira ngo tuzoraga ubu bwami twateguriwe. Ivyo dukora byose umenye ko ari ubikorera, ukore nkaho uri kurakorera Yesu agenda. Haleluya. Ukore nkaho uri kurakorera Yesu agenda. Niwe urya uwo mwungere ubona wibaza ko wokorera, ufate ko ari Yesu ahagaze harya, ko ari uri kurabikorera, hanyuma niwe azoduhemba. Murabona ko yabahembye, niwe azoduhemba kandi niwe mucamanza wanyuma, niwe mucamanza mukuru kandi umuntu wese azomucira urubanza rukwiranye n'ivyo yakoze. Ivyo uri kurakora uno munsi sindabizi. Mundira dusozerere kuri iri jambo kugira ngo murabe imyambaro tuzokwambikwa iyo ariyo mu vyahishuriwe Yohana muri iki gice ca 19. Muri iki gice ca 19 kuri uyu murongo w'indwi n'umunani haravuga ngo tunezerwe duhimbagwe tuyihe icubahiro, kuko ubukwe bwa wa mwagazi w'intama bushitse, umugeni wiwe ariteguye, kandi yahawe kwambara impuzu zera nziza zikayangana zitanduye. Izo mpuzu zera nziza nivyo bikogwa vyo kugororoka vy'abera. Aya niyo makanje tuba turiko turashonesha mu bikorwa vyiza, tuyasonesha ibikorwa vyiza. Uyu mugeni yahawe kwambara impuzu nziza zera, ngo nizo bikorwa vyiza vyo kugororoka vy'abera. Rero ibi bikorwa vyiza tuzogenda turakora, uzumenye ngo uzoba uri kurashona ikanzu nziza. Uko uzokora byinshi ikanzu izorushiriza kuba nziza, kandi ngo nibikorwa byo kugororoka. Niho navuze rero ngo tubikore mu bugororotsi dutunganye, atamajwi atwagiriza ibibi, tubikore mu kuri no mu kugororoka. Yesu ashimwe. Kuko birashoboka ingabire itaranto ziri muri twebwe, birashoboka ko umuntu akoresha itaranto avuye gusambana, akayikoresha avuye gusambana pe, akaza akaririmba akabacanganya natwe ivyuya bikabira, kumbe yaje yiviriye ahantu. Nababwiye umuntu arashobora kugira umutima wo gutanga akaja kuraba abagwayi, kubera uwo mutima wo gutanga umurimo, mugabo avuye aho akaja mu bindi.
rero turabe hamwe no gukora ibi bikorwa tubikorera Yesu, tuzobikorera Yesu ashimwe, avuge ngo nimuze bantu banje mwatoranijwe kuva isi itararemwa, azobwira babandi bakoze ibikorwa vyiza byo kugororoka babikorera mu kuri no mu kugororoka. Nuko rero dusuzume ibikorwa turiko turakora uno munsi, turabe ivyo bikorwa turiko turakora ko tubikorera mu kuri no mu kugororoka, hanyuma tuzoba turiko turabikorera Yesu kandi tuzohembwa. Nturambirwe, ntucike intege, tuzohembwa umunsi ukwiye ugeze. Nuko rero reka twisengere kugira Imana idushoboze, ariko hamwe n'ivyo niwe tubikorera, niwe tubikorera, niwe tubikorera. Abakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza, kuva ukimwakira igikorwa ukora umenya ngo niwe ndabikorera. Aha rero nagomba gusaba batarakira Yesu nk'umwami n'umukiza baze kugira bamwakire, batangure kubimukorera. Kuko usomye aha mu byahishuriwe Yohana haravuga yuko uwo munsi azokwicara ku ntebe yo guca imanza, ngo azozingurura ibitabo, hanyuma azingurure n'igitabo. Ibitabo ngo bizoba byanditswemwo ibikorwa vyiza twagiye dukora, ibi bikorwa nyene bariko baravuga, ariko igitabo kizoba cyanditswemwo amazina. Nukuvuga uyu munsi ni wakira Yesu nk'umwami n'umukiza uca wandikwa mu gitabo. Hari igitabo Yesu aca yandikamwo izina ryawe, ariko kandi kuva uyu munsi ibikorwa byose uzogenda gukora uzoba uri kurabikorera Yesu. Nukuvuga ukoze igikorwa cyiza azoca yandika, niwakora ikindi cyiza azoca yandika, ku buryo wa munsi azokubwira ngo bijya byose nije wabigiriye. Haleluya, haleluya. Imbere yuko twisengera rero nagomba mbanze msabe abantu batarinjira muri Yesu kugira ngo babimukorere neza neza. Nagomba mbanze ndabaha akaryo, n'akaryo keza n'ubuntu kuronka akanya cyangwa kubwiga ubutumwa bwiza, ukaronka aka kanya ko kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza n'ubuntu. Jewe nagiye kubitahura nanje umunsi namwakira, niho nabonye ko ngiriwe ubuntu butangaje, kuko maze kwinjira muri we harabaye impinduka. Cyane cyane ikintu cya mbere nabonye atanga n'amahoro, kuko n'umwami w'amahoro aratanga amahoro, aratanga amahoro. Ufise ibibazo bigerekeranye mugabo ukagira amahoro. Haleluya. Nagira ndabasabe rero umuntu ari hano ariko aranyumviriza akana karyo keza ko kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza, kugira ngo nawe ibyo uzokora ejo canke hirya yejo ubimukorere, uzoje iburyo hamwe intama zizoba zizoraga ubwami bateguriwe. Haleluya. Nawe uri hano atarakira Yesu nk'umwami n'umukiza, nimba uhari ndagusabye uve hasi, abandi baricaye, uve hasi. Hanyuma abagomba kwakira Yesu canke abahagaze murashobora gutera intambuko mukaza hano, muce mutera intambuko muze, kuko kwakira Yesu ni kuneza yawe, kuko bizotuma uzoba winjiye mu nzira ikujana kwa data, kuko urupfu ni rwaza. Utarakira Yesu nk'umwami n'umukiza uzokwitaba uwo wakoreye, ariko ni wawe warakiriye Yesu ukaba waratanguye kumukorera uzokwitaba Yesu wakoreye. Kuri wa munsi hamwe azozana n'akamu k'abamarayika, uzokwambika umubiri mushasha nawe uze kumusanganira. N'abakwitangiye imbere mu kwakira Yesu hanyuma bakagufasha kugira ngo bibandanye bigenda neza. Ndasabye muduze ikiganza cy'iburyo gutya gusa mutarushe, hanyuma muhumirize kugira ntimusamare, kuko murashaka kubona uburenganye ntiwumve ibyo mvuze. Musubira mwaya majambo ngiye kuvuga, muvuge ngo mwami Yesu, uyu munsi ndumvise ijambo ryawe yuko abakoze bagukorera bazoja iburyo, baragubwami basezeraniwe, ariko abatakwizeye bazoja ibubamfu
abo nibo bazotabwa mu muriro udashira. Kubw'ivyo uyu munsi ndiyemeje kukwakira ngo umbere umwami n'umukiza w'ubugingo bwanje. Kuva iyi saha ngiye gukunda ibyo ukunda, nanke ibyo wanka. Mwami Yesu, ndasabye imbabazi ku byaha byose nahora ngenderamwo, ndabihakanye, na Satani ndamuhakanye. Niyemeje kuguha ubugingo bwanje, ubuganze. Sinzosubira kwirongora, nzokwemera wewe unganze kandi undongore. Urakoze Mwami Yesu, nunyandike mu gitabo cy'ubugingo. Niwaza gutora bakwizeye, nanje nzobe ndimwo. Amatwi yanje naho nzoba narapfuye aze yumva ijwi ry'inzamba, ndagusanganire mu kirere. Kuva iyi saha nyene ndasavye umfute mu gitabo kwa Satani n'abakozi biwe mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze Mwami Yesu, ndagushimiye kunyakiriye. Urakoze. Amashi menshi. Abakozi b'Imana ndabinginze mwengere hano tubakikuze tubasengere kugira ngo ibyo bemeye uhoraho abashoboze kubigenderamo, uhoraho abashoboze kubishitsa. Inkomezi ziva kuri wenyene niwe azogushoboza kubandanya urugendo. Kandi nagira ndakubwire by'ukuri niwe abandanya kuguma muri Yesu uzogira iherezo ryiza, ukumva amajambo y'Imana, ukaba mu nzu y'Imana, ukubaha ikijambo ry'Imana rigusaba, uzogira iherezo ryiza. Reka dusenge mutumbereze ibiganza kuri aba bantu namwebwe muri hirya no hino mwamaze kwakira Yesu. Munezererewe iyi mitima y'aba bantu bahejeje kwakira Yesu. Muve hasi mutumbereze ibiganza hano hantu. Data, mu izina rya Yesu Kristo, aba bantu bose bahejeje kukwakira nk'umwami n'umukiza, mu izina rya Yesu turabashize mu maboko yawe. Kristo Yesu, wewe utuma byose bikunda, turabakuragije. Wewe uzobashoboza kubandanya urugendo, turabaguhaye mu izina rya Yesu Kristo. Amaraso ya Yesu nabatwikire, bozwe icyo ry'ibyaha. Uhejeje kuboza icyo ry'ibyaha, turabasengera ngo mwemu yera aze yinjire muri bo. Mwemu yera n'ibyamwa byawe winjire muri bo. Kuva isaha nyene amahoro aganze mu mitima yabo, umunezero, urukundo, kwirinda, kwihangana, ubugwaneza, ingeso nziza, ubwizigirwa, byose bibe muri bo mu izina rya Yesu. Mwami w'abami, ibyamwa byamwe angure kuba muri bo mu izina rya Yesu. Mwemu yera uca ubashoboza banyotegwa iby'Imana, aho bahora banyotegwa inzoga canke bakanyotegwa itabi, aho bahora banyotegwa inkuru zipfuye, banyotegwe kuba mu nzu y'Imana, banyotegwe kumva amajambo y'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Mu izina rya Yesu, inyota y'iby'Imana ibabemwo, inyota yo gusenga, inyota yo kuba mu rusengero ibabemwo mu izina rya Yesu. Ndugaje amajwi y'abasanibarati n'abatobiya, ndugaje amajwi yoturuka mu nshuti n'abagenzi n'ababanyi, yobaca intege, ndayugaje mu izina rya Yesu. Nazobagire kububasha mu izina rya Yesu. Turabasengeye, ntihagire uzosubira inyuma, ntihagire uzobivamwo mu izina rya Yesu Kristo. Ariko baramiriza urugendo, bazoshike mu ijuru, bazorangize neza mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze, turagushimiye kuzobaha kurangiza neza mu izina rya Yesu Kristo. Umwami n'umukiza wacu niwo tubisenze twizeye, tuvuge twese ngo amen, amen. Turabakeje mu izina rya Yesu, turabakeje, turabani mu bapepere mu bakeze, turabakeje, turabakeje, turabakeje cyane mu izina rya Yesu. Tugeze mu mwanya mwiza wo gushima Imana.
ngombye kubikora mugabo duce duha umwanya pastori Izahaki ariko twebwe twabanje gushima Imana kugira ngo ducunguze umwanya umwete. Yesu ahabwa icubahiro. Twagomba gushimira Imana ubwa mbere ivyimva mutima kwiteka iduteye. Burya ishengero ry'urutare ngaha muri V6 Imana iratwibutse, Imana idukuye kwa gasuzuguriro, Imana itwiciye abadayimoni. Tuyikomera amashimwe cyane kuko iyo Mana irahambaye. Amen. Nari kuyikora mu gahogo burya sinzi wabuze ati kuririmba si byacu hari igihe bituzamo nyine ugasakara. Amen. Yari yarabitubwiye. Haleluya. Reka kuko yabitubwiye tuyigire gutya ati habwa icubahiro Mana. Amen. Twagomba kubanza guhakaze abakozi b'Imana dukorana ibikorwa by'Imana hano. Ndabona bamwe bamaze kwipanga, abakozi b'Imana Celestin, diakoni, eka komite, abagize komite y'ishengero mushike hano. Haleluya. Ntacu ngira ngo hari abatari hafi ariko reka tube turavuga tunyerutse ducunguze umwanya mwete. Twagomba gushimira Imana by'ukuri cyane kubwo umuvyeyi wacu Umwungere mukuru mama buntu. Imana ibahaze kuramba. Tucumva iyo nkuru ko muzoza. Twaciye duhagarara ku ijambo gusa kuko Imana yari yarabitubwiye. Nayo ubundi mu buryo bugaragara cyangwa mu buryo kubyumva twumva umenga ntibizoshoboka. Ariko kubera Imana ariyo mubikorera. Yabikoze kandi yagushoboje niyo bikorera. Haleluya. Rero twagomba gusaba abadiakoni na protokoli kumbure yo ngaha mwitegure tugaragaze umunezero mu gushimira umuvyeyi wacu. Twakoze bino bikorwa ntitwabishobora. Cyambere turashimiye cyane umwungere wacu twaramuhaye ivyumviro, aradutoza ivyumviro, aradushigikira mu vyumviro no mu gusenga. Umwungere aturongoye mu karere k'intara ya Bujumbura. Mwarakoze. Hanyuma kandi turashimiye abubahwa abakozi b'Imana bitandukanye. Tutibagiye n'umuvyeyi wacu aturongoye mu ikomine nziza ya Gihanga. Nawe nyine yaje kudutera iteka yo kwakira umuvyeyi wacu Umwungere mukuru mama buntu. Yesu ashimwe. Hama turashimiye umukozi w'Imana Izahaki nawe nyine acaza n'abarongozi b'ama promotion n'abapromotionnaire namwe Imana ibongera umugisha. Mwabonye aho turi. Imana ibongera umugisha. Harimo abantu badushigikiye mu masengesho mu vyimviro twagiye duhura turababwira ati turi muri ibi turi mu bikorwa ibi
nukuri mwaradufashije mwaradushigikiye Imana ibongera umugisha. Haleluya. Hanyuma ikindi nagomba gushimira n'abakozi b'Imana barongoye amashengero atandukanye muri no komine ya Gihanga, ntibagiye ishengero rya Methodiste Libre. Burya ibi vyuma byose mubona ngaha, ibi bikoresho yaba na groupe iri kirakora kuva ngira ngo masaa 4 kugera ubu ntiranazima, ni byabo badufashije. Nta ruhera na rumwe twabahaye, twarabibasavye bacumva ko ari mwebwe muzoja muvyeyi. Baravuga bati aho ujya muvyeyi ari n'igikorwa c'Imana amaze gukora cyane naho yogendera, ibyo dufise byose twobitanga kubw'icubahiro c'Imana. Namwe niwe mubikoreye ayo arongoroka. Amen. Hamagashimiye korale yavuye ikarura amakorali intsinzi, twayihaye indirimbo mwihangane ntitwabongeye mugabo ni mwagaruka tuzobongera. Amen. Imana bahezagire rero, simpave mara uburyohe kwari gushima. Haje umuntu ashima hari gihe yibuka canke yibagira canke iki, muca mudutunga rero. Imana ibahezagire. Reka duhe kaze umukozi w'Imana Pasteur Umwungere Isahaki, hanyuma nawe arafise ni nawe ibi bintu abifisemwo vision uruhara yarabisengeye. Nawe Imana ibaze kuramba. Murakoze cyane. Kadukomera amashimeshi Imana yacu. Tudatebeje ni igikorwa gikurikirana ngo batambye ba neza baragira gute. Reka nsaba bo twagendanye mu banguke kwa kundi twabivugana mu banguke nk'ingabo nyene za Kristo rw'ijambo ribivuga. Twagomba dukore igikorwa natwe Imana yaturongoye igihe twariko turasenga, ariko baragenda twagomba tuvuge naho bagiye ntibatashe baca bagaruka. Twariyumviriye igihe kimwe ko turasenga, twiyumvira ingene twoshobora kuraba ishengero rimwe twogendera mu mashengero y'ishengero ry'Urutare, agapfindo kaciye kagwa ishengero ryo ngaha. Twariyumviriye yuko dukwiye kuza kubaramutsa, kandi muri uko kuza kubaramutsa nk'abari kw'ishengero ku cicaro gikuru mpuzamakungu, twariyumviye ko twoza ngaha tutoza imbokoboko. Twariyumvira ingene dukwiye kugira ikintu twoshigikije cane cane abantu bo hanyuma y'abandi. Murabizi abantu ntibangana. Iciyumviro ca mbere twiyumviriye ku bana boba bari mu ishengero mugabo ugasanga barafise ibibazo byo kwiga canke gutangura ishure. Twariyumvira ingene tworondera ingene twobashigikira abana bakeya mu buryo twoshobora. Ubwo rero mu kanya twaravuganye n'umwungere araturonderera amazina akoranye nabo muri administration locale bo muri iki kibano co ngaha. Nico gituma harimo amazina nabonye ashobora kuba ari ay'abayisilamu. Birashoboka nimwabona harimo amazina atari y'abari mu ishengero nibisanzwe. Yesu afise urukundo kuri bose. Imana ibahezagire. Twagomba rero adusomere amazina yashoboye kuduha y'abana bashika 35, hanyuma bajya abantu bazoba ariko baraza ayo mazina abo bana babe bariyumva, kumbure hari inyuma, ariko kandi abataza gushikirwa muri ihangana kubera nyene mwari musanzwe mwihangana, kandi mwikomera amashiko muza kwihangana. Abadashikirwa no munsi nkuko Imana yaturongoye irashobora kubira ikirongora abandi, ikindi gihe muzisanga hari abandi baje kubaramutsa namwebwe mushikirwa. Turifuza rero ko abo bana 35 turifuza ko bo kwiga neza, botangura amashure neza, bafite ibikoresho by'ishure. Reka rero afate mikro asome ayo mazina arabe ko abo bana bo baje canke batoba baje. Nibaza baca batonda umurongo ngaho barindire ibikoresho byabo babibazanire. Kaze mwungere. Murakoze. Hariho n'impaye Daniela.
Darirene nimpaye Darirene niyo nkuru Egide nibigira Valante Akimana Cynthia Ndayikeza Kenny Muco w'Imana Meshake Ndayisaba Raisa niyo buhungiro Daniel Minani Vanessa ikora ibikomeye Gabriel Sheila ni izina rimwe Ornera Arida Raisa niyo mukiza Diela niyo mukiza Diela niyo mukiza Donavine Kwizera dusenge Egisela Uwimana Claudine Nizigama Justin Igira neza Greta Jilene Blessing ayo mazina mwamwe Irishuye Salahi Irakoze Chantal Nyishu y'Imana Daniela Izoduhoza Inosa niyo saba Berize niyo kwizera Shanera tuyishemeze Viane tuyipfukamire Jean Dodier iteriteka Dorukasi irankunda What no man can do, you have done for me. Darling Jesus, let me praise your name. What no man can do, you have done for me. Darling Jesus, let me praise your name. What no man can do, you have done for me. Darling Jesus, let me praise your name. What no man can do, you have done for me. Darling Jesus.